ugira ngo ntibizoshoboka. Ubu rero ndakuziriye nanjye, ndakubwiye uje mu gisagara gusaba imbabazi umwana wanjye. Ubu rero tugomba twihurire, warigize umuhinga. Ubu no munsi nanjye ngomba ndakwereke ko byose bishoboka. Unsange aho nagiye, aho wanshize najye uno munsi ndahagushize. Uti rero wafatanye ifoto umukozi wo mu nzu iri ku mugore wawe haruguru. Maria, wenda abona kudashaka kuntahura. Bintahuze rero ndabyumva. Ikibazo ufise nukizi. Burya urinze ubona nta numyuko. Ngira ngo je uranze. Hajya ujya mukozi. Byukuri hamwe no usanga ari umwana wanje. Aho ni uruma mfitiye ibibazo. Kuko je sinashaka yuko umugore wanje amenye yuko nafise umugore ruguru. Ntiwumva none kwe ari kibazo kitoroshe. Niwe nyirawa yazana ugenda wandagura abagore hirya no hino. Wonwe rero urabyumva? Ariko Gaspar wibagiye ingene je sinafaka nkiri muto, sinifise umwana umwe. Hari umugabo wigeze ubona nyinjira mu duce. Umviriza rero ko nkiri ngaha mbanga ikibazo ariko gikemutse. Uri kuranyumva? Nabonye umugore wawe atoroshe. Mbanga byose biheze. Bahamagara Amaritse banje gusaba imbabazi ku majambo ngoma mvugira ahantu. Ndasabye umbabarire cyane mu buryo niwumva ayo majambo aza gucitaza ntuhave. Tibiki ko tumaze nisi tuganira neza nibiki kandi. Ndabizi neza ko tusanzwe tuganira neza, ariko ku majambo ngoma ndakugira ahantu arashaka gutera ibisitaza ugasanga habayeho kutumvikana. Amaritse mu minsi tubanye sinigeze ndakubwira yuko hari banga nyegeje muri jewe tutarabana na wewe nari mfise umugore ruguru. Ico gituma rero mu vyo maze iminsi mbona nasanze uyu mukobwa Marlene dusanzwe dukoresha ngaha, nasanze dufitanye isano ridasanzwe. Okay mama, ibyo uvuga byose ni bivuga wicaye utupe hejuru. Mama, washaka kusigura gute ko uyu mupapa ari papa wanje, umuntu umenga n'umenja? Kwanza wewe byanje byose umurozi, utaramurozi umufumu. Wamenye gute ko je na Marlene dukundanye? Ko hama kugira ngo utorane urukundo rwacu. Ivyo wamenye gute? Wowe utaramurozi umufumu. Ewe jana nihanganye byinshi. Ndagusavye usohoke je shobora kwemera kubana n'igihembo. Ndashavuye kubona utambwiye ko ndiko ndakoresha mushikawe. Ningire namutaye hanze nkatabi. Umviriza vira mu nzu. Akira. Kandi ibintu byawe mbira. Hora. Ndahakunduhisha sha. Mama, ndashanda kwa ikintu kimwe. Marlene ndiko ndashaka kumwambika impeta. Yes, mama, Marlene n'umukunzi wanje pour le moment. Hama nawe nyamba uvahe. Je, wowe ubwoko bwawe. Kwanza kuvubu tuvire mu nzu. Usohoke ugende. Nakwanga na rijya ubose nshaka no gukora. Out. Mama kwanza yabivuze sohoka ngiye tugushaka. Marlene n'umwana wanje. Mama Alexe ndagusaba. Waramwihanganiye, urongera uramwihanganira. Mbese aracabakeneye. Aracakeneye urukundo rwanyu. Je kubera ndakubaha ndakumviriza. Ndagusabye mbanze umuhamagare wa Marlene. Genda umunzanire. Ndabuko uri kuravuganira. Nyaruka. Marlene. Marlene. Haguruka. Marlene. No, mama. Mama, Marlene hawali. Marlene, wamshike Marlene. Marlene ali. Iyi ni sinema cha.
bitega su sawa mwe muri bande mwe ntabwo unyibuka oya Oje nusiga jera kwangiye nusiga. Reka ngende tugaruka. uburi Kariniya ndi Kariniya ndi wa mufasoni wawe wa mugore mwambikanye impeta kwa padiri n'imbere y'ishengero n'imbere y'Imana nafanye intimba y'urukundo rwawe unaruguruza kwibera mu gisagara ku makosa wankoreye yose ndasabye umereza amaboko yawe. Alice reka kugira ubwoba ndi mugenza wawe umugabo yarantaye ashima wewe ariko ndazi ko washimye umugabo wanje bari twambikanye impeta kwa padiri n'imbere y'Imana ubu narije ndabambika impeta mubana ibihe byose bidashira ndazi je ko tutazosubira kubonana ibi rero byaje kubera wewe n'umufasha wawe. Ndakwambiza muze wigere uhemukira umugore wawe nkuko naje wamemukiye muze mubane ibihe byose. Alice zana ukuboko. Alice reka gutinya reka kugira ubwoba ntuninye ndi mugenza wawe iyi mpeta ndakwambiza muze mubane n'umufasha wawe ibihe byose. N'umuntu cyane shetani koguma gikayangana cyane nibiki reka negere ndabicari abashira tota hari
Mufaso ningiye ku mirima mbona uri mu bibazo byinshi hajya hanyuma bintera ikibazo hajya ibibazo ugirira hajya uguyeyo ntuva ucumenekerayo ufite ibibazo nyabaki usazanje jewe ntacyo noguhisha hajya nari ngiye kwiyahura kumva nyabaki jewe umugabo yanteye inda mfite imyaka 14 hanyuma umuryango uramva kuko nari ndawuhemukiye bica biba ngombwa yuko mbana n'uwo mugabo nukuvuga mu gihe cyose twabanye nawe sinigeze mbaho mu mahoro yagenda kuwa mbere akagumirira iyo ngiragarwa kundi wa mbere mugabo rero gitumye mbabara cyane uwo yaragiye acaguma iyo yagiye cyane ibaza yuko yapfuye ariko mu mwanya muto menye yuko yarongoye uwundi mugore icyo cyatumye shika ngaha kwiyahura Mufaso ibibazo ufise bituke cyane byo kuzura agaseke gatonya naho nyine cyane gose ibibazo by'uwanje jewe movit byo kuzura ingunguru 10 nanyeze gasesekara ibibazo ubijije kumbwira binyibukije ikintu kimwe gusa Amvisare da kwa kintu. Ines. Urabona twaganiriye byinshi, turiko turaza mu modoka, bis. Sivyo? Kandi vraiment nanezerewe kubona ndagutelefona kazi. Mbo aha naho iyi ni hoteli yanje. Hano nkunda kwakirira abashitsi biteka. Kuko nawe nagombye kwakira. Kwiteka. Urabibona? Ibini navyo mbarira ngo urafise abasheri ni kuvuga iki je ni fiye inkuru gusa unakoreye yuko po yawe nayikunze cyane umutima ni waje hamwe nakubonye ure numva ari sawa nakwe ko je ndi movit number 1 yo ngomba kumbera movit number 2 nukuri naryohewe cyane kumva kushaka kumba
moviti wa kabiri wawe nawe ukaba wa mbere yes vyangoheye cyane ariko mpamukiye umugenzi wawe yankunda reka ni fyenguru nta by'ubugenzi kacana n'ugi muhemukira ni fyenguru nta muhemukira ni fyenguru ngaco no gusaba wewe ntuzobemukire kurya nyine nakubariye ni fyenguru indwi imwe sindenze imwe gusa ni fye ariko nawe kimwe Ines nakunda gupima ndabe mwege abakobwa ngene mumeze ya aho urabona yuko je nawe mukira umugenzi wanje jewe ngwa mapo ara umvisa amapura nezerwa ugacurucura uraraba ivyisi ngo ndarose umve nakwe kumeze neza ufisa amapo meza ufisa amaporo umukobwa meza cyane mu bantu bose ucuraryohewe aho akazu iri vyisi kweka kuba umeze uko umviriza ndakora ikintu kimwe uwavuze yuko kwisi hari abantu babiri byabeshi mwari gukongera no kongera sanza abakobwa mwese muri uyu umwe gusa mwese muri umwe nkuko n'abahungu bameze uko ngoje ngo mani tandukanye ubwo bubiri je ngo mbamwe shagwe mu kimugenzi wanje narinza abagore b'inzobe kabo abagesera bari kugondera banka cyane ariko nasanze atari bose hariho babi nabezi n'abagabo nuko hajya narinze hajya ndagusanze ko nda guterera hajya ndaguhindura gasandabirirayo ariko vyase aho rero ikintu nofarira we watundujwe n'abagabo nanye natundujwe n'abagore urumva ingorane hiri ariko ikibazo kimwe nawe ndiko ndakuraba ndabona ni hatari ariko gusa na wewe umugabo yarinza guta araguta aja kurongora uyundi atacho wamugiriye